Namahoro abo dusangiye urubuga canke groupe mu nkunde tumanze dusenga Imana. Data mu ijuru, data se umwami wanje Yesu Kristo, turaguhamagaye, turagushimiye, turavuze ati warakoze kuduha impwemu yacu, warakoze kuduha ubugingo, warakoze kuduha n'umubiri. Ijambo ryawe riravuga ngo kandi ivyo bizigamwe bitagira umugayo gushika ku munsi wo guseruka kwawe. Data, turasenga kugira ngo uzotuyobore, turasenga kugira ngo uzobane natwe mu rugendo tugiye kugira nk'abarongozi tugiye kuba hamwe. Papa, ndasenga kugira ngo umwete wawe uzobane natwe, uzoduhe gutahura, uzoduhe kugira umwete wo gusoma, kugira umwete wo kwandika nk'abarongozi, uzoduhe kugira umwete wo kuganira, kugira umwete wo kumviriza, kugira umwete wo kwiyumvira. Data ugane usobukoze. Ndasengera buri umwe wese ari muri groupe, cyane cyane abarongozi b'amashengero. Data, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo umwete woraho niwe uzobikora, ndashaka kugira umwete wawe uzotudomeke muri izi nteguro, uzotudomeke mu burongozi, uzotudomeke muri kimwe cyose. Data ugane usobukoze. Urakoze bwirukiro, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze kandi nizeye, amen. Bakozi b'Imana, turi kumwe muri uyu muryango wacu cyangwa muri groupe yacu. Mu nkundire nshireho inyubako zizoyobora urugendo rw'ibiganiro hagati yacu. Jewe nitwa Pasteur Ndayisenga Wenceslas, ngiye inama nabo dusanzwe dukorana. Twagiye inama ko kwegera abandi bungere Imana yahaye igikorwa cyo kuyobora intama, na cyane cyane mu kuzana ubugombe bwayo ngaha dutuye ku isi. Vyaratugoye gushiraho uko iyi groupe yo kwitwa, bugingo irimwo abarongozi b'amashengero atandukanye. Twiyumviye kandi turizera ko twigiriye inama nziza. Iyi groupe twayihaye izina y'ahantu hatagira urubibe, kuko umurongozi wese afise impano ashobora guha bagenzi be. Ubu rero iyi groupe twayitaziye Borderless Kingdom. Mu magroupe menshi dufise, iyi ijamwo abarongozi b'amashengero canke amashirahamwe rukristo. Ikibazo kivuga ngo ni iki kidukoranije muri iyi groupe? Birumvikana, urashobora kubaka groupe ugashiramo abantu nabo ubwabo bakarondera igituma bashizemo bakabura. Urashobora kubaka groupe ugashiramo abantu. Kubaka groupe ntibigoye, ariko ni igiki bagiye gukorera hamwe? Ico kibazo ni kirekire ku buryo ntocishura mu ijambo rimwe, kandi ndizera muri runo rwandiko ndashira ahabona ico tuzoba turiko turakora mu gihe tuzoba turi kumwe muri iyi groupe. Vy'ukuri biragoye kubwira umuntu uti ingo tube muri groupe imwe. Biragoye kuko umuntu yinjiye muri groupe aba ashaka kumva ikintu gishasha gisumba aho yarari, cyangwa kiza kongerereza aho yarari. Egome kubana vyokunda, ariko kumvikana kandi kugira ico muhuriyeko ni ikindi kintu gisaba insobanuro, kandi no kubana nyakubana canke kunwana. Mbega babiri bojana bataraganye? Niko umwanditsi mu bitabo vya Bibiliya yitwa Amos 3:3 yanditse. Twishimikije uyo murongo, ntibikunda
gushyira abantu ko babana canke bagire icyo bahuriye ko batabanje kuragana icyo bagiye gushikako canke gukora. Nk'uko ijambo ribidusaba, natwe tubwirijwe kwicara tukaganira, tukerekana imvo nyamukuru idutuma dushira hamwe abarongozi b'amashengero. Kuvugana bizana gutahurana, ivyo navyo bikongera ubucuti no kunwana. Gushira abantu hamwe biragoye cyane kuko bidusaba gushira mu ngiro icanditswe kiri muri Luka 14 ku murongo wa 28. Ndizera abarongozi b'amashengero iki canditswe namwe muramugisoma kandi muramucibazako, kivuga ngo ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yo wubaka ngo amenye yuko afise ayo unonosora. Gushira abarongozi b'amashengero hamwe bisa no kubaka umutara muremure. Ivyo navyo bifise ikiguzi cyo kwicara no gutangura kudondagura buri kimwe cyose gishobora kuzuza uwo mutara. Mu gihe dusanze dufise ubushobozi buke canke inkomezi nke, ijambo ry'Imana ritugira inama yo kurekeraho, kuko abantu bazodutwenga vyanse kuzura canke biriko birasambuka. Ikibazo cyo kumenya ko dufise ibikoresho vyo kunonosora nico kibazo kituraje ishinga, kandi turashobora kuvuga ati ego turabifise. Ijambo ego turabifise ndizera ko rishizwemwo ivyiyumviro buri umwe wese ko atinjiye muri groupe ititunganije canke ifise intumbero yo kubakoranya gusa. Dushize ahabona isobanuro zimwe ibikoresho bivugwa samahera, naho ijambo ry'Imana ryatanze akarorero ko ku mahera. Aha turavuga ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana hamwe no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Hano iyo Bibiliya ikitubwira ibikoresho, rimwe abarongozi b'amashengero iyo batanguje ishengero cyangwa batanguje igikorwa, igikurikira acashiraho dukeneye ivyuma. Oya, iyo so mugambi wa groupe yacu. Icya kabiri, dukeneye amahera yibi inye. Oya, iyo siyo ntumbero ya groupe yacu. Egome umurongozi yobikora n'uwari wese yobikora, mugabo two kwingingana yuko iyo atari yo mvo nyamukuru itumye dushiraho iyi groupe. Si kugira ngo umuntu akoranye abantu hama aca bagira imbata yuko bashitsa ivyo agomba kugeraho mu bucanke ivyo agomba kuronka. Oya, mu yandi majambo dushize ahabona insobanuro zimwe z'ibikoresho bivugwa samahera, naho ijambo ry'Imana ryatanze akarorero ku mahera. Aha turavuga ugukora ibiroranye. Aha turavuga no gukunda kugira imbabazi. Aha turavuga no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Reka dusome muri Mika 6 turahera ku murongo wa 6 dushike ku 8. Mbega norengukana iki imbere y'Uhoraho kunama imbere y'Imana isumba byose? None
norenguka imbere njanye ibimazi vyoshejwe n'inyama zimaze umwaka? Mbega Uhoraho yohimbagwa n'amafizi y'intama ibihumbi, canke inzuzi z'amavuta ya elayo ibihumbi 10? Notanga imfura yanje ku giciro canje, imbuto y'umubiri wanje nkayitanga ku caha c'umubiri wanje? Ko yakweretse iciza icari co, ga yewe muntu, mbega hari ikindi Uhoraho akugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi? Iryo jambo rivuga ngo gukunda gukora ibiroranye, ndizera ko vuba nzorigarukako, ariko no munsi turiko turashiraho buri kimwe cyose kitwereka inyubako za groupe canke z'urugendo rw'ibiganiro vyacu. Ndizera ko buri umwe wese ari hano agize amatsiko yo gushaka kumenya ubukana bw'ubwenge bugiye gusangirwa natwe nk'abarongozi b'amashengero. Munkundire ishireho imbere yanyu inyubako imeze nk'umutara werekana uko tuzogenda turaganira. Inyubako z'ikiganiro zizohagarara ku maguru 4. Ni nkaho novuga ko ikiganiro cacu kizohagarara ku nkingi 4 canke kizohagarara ku bisagara 4. Ayo majambo duhaye inyubako y'ikiganiro cacu arerekana ko tuzova ku kiganiro kimwe giheze tuzimukira ku kindi kiganiro, nka kujya umuntu ava mu gisagara aja mu kindi. Ari naho mpereye nita izo nyubako ibisagara 4, kuko tuzimuka inshuro 4. Ico gicapo kirerekana ko urugendo rw'inyubako yacu uko kizoba kimeze. Nimurabe inyubako zacu zizoba zubatswe uko ikiganiro tuzogiranira kizohagarara kuri izo nyubako 4. Inyubako ya mbere tuzoyita gutororokanya, inyubako ya kabiri tuzoyita kugwira, inyubako ya gatatu tuzoyita kugenzura, bugingo inyubako ya 4 tuzoyita gutunganya. Twihweje mu buryo buvunaguye, inyubako yerekana uko ikiganiro muri groupe yacu kizogenda kirakura, kizohagarara ku maguru canke ibisagara 4. Ica mbere tuzokora gutororokanya, ica kabiri tuzokora kugwira, ica gatatu tuzokora kugenzura, ica kane tuzokora gutunganya. Ubu rero noshobora kuvuga ko umwe wese agize ikintu abona canke agize ikibazo cyo kumenya ibigize ibisagara kimwe. Kugira ntihagire uwibagira, twabonye ko ikiganiro hagati muri groupe yacu Borderless azoba ari ikiganiro gikura, kizova mu ntambuko ya mbere twise gisagara cyo gutorokanya, duhejeje tuzogenda mu gisagara cya kabiri twise kugwira, n'ivyo biheze tuzogenda ku gisagara cya gatatu twagiye kwita kugenzura, ubwo tuzorangiriza ku gutunganya. Reka rero turabire hamwe gutororokanya. Gutororokanya naco kizogira n'intambuko 4. Izi ntambuko ndashobora kuzita intambuko, ariko mu ijambo
nibaza yuko ari y'ikirundi baravuga ngo n'amashiga ane canke bakavuga amatorezo ane. Aha ndavuga kuvayo, ndavuga urufatiro remezo, ndavuga umuryango n'ubuntu bw'intumwa, ndavuga n'inkingi. Uko nyene biva hasi bigenda hejuru, niko natwe tuzova hasi tuduga mu biganiro vyacu. Ndizera ko ico gicapo kitwereka neza uko ibiganiro vyacu bizoba bitunganije mu gihe tuzoba turiko tuganira hamwe muri groupe. Mu gihe tuzoba turi mu gisagara ca mbere, tuzobona amashiga ane canke amatorezo ane. Iya mbere kuvayo, ya kabiri urufatiro remezo, iya gatatu umuryango n'ubuntu bw'intumwa, ica kane inkingi. Reka subire ngarukana ico gicapo mu maso yanyu, mwongere mu kiraro. Turabona kuvayo, turabona urufatiro remezo, turabona umuryango n'ubuntu bw'intumwa, kandi turabona inkingi. Reka rero nongenda bahamagare mu gisagara kigira kabiri cyo kugwira. Aho naho turafite kandi amashiga ane. Uri kuraba ukungena amashiga agenda yikuba, twoshobora kuvuga yuko ameze nk'umukuba. Tuzobona ubwa mbere kurondera izazimiye no gukoranya abera. Ica kabiri turabona ishinduka no kugumbira umugambi w'Imana. Ica gatatu turabona ihema rya Mose. Ica kane turabona ubwami bwa Dawidi. Ubwa gatanu tuzohereza ku ngoro ya Salomo. Iki gicapo rero kiragoye gatoya, gikimeze nk'icambere. Iki ntitucita amatorezo nk'uko ubwa mbere twavuze. Iki tucita imikuba, kuko amatorezo abiri canke amashiga abiri arashobora gutangurira rimwe canke atatu agatangurira rimwe. Donc ni kuvuga yuko imwe itarahera iyindi irashobora gutangura. Niyo mpamvu tuzita imikuba. Mu nyubako yo kugwira, umwe wese aca yibonera ko mu gisagara cyo kugwira dufite amashiga ane, dufite amashiga 5, ariko yinjiranamo. Bisigura imwe itarahera iyindi iraba iratangura, canke zibiri zigatangurira rimwe. Nico gituma tuzozita imikuba. Ubwo rero dufise imikuba 5. Uwa mbere kurondera izazimiye no gukoranya abera. Umukuba wa kabiri ihinduka no kugumbira umugambi w'Imana. Umukuba wa gatatu ihema rya Mose. Umukuba wa kane ubwami bwa Dawidi. Umukuba wa gatanu ingoro ya Salomo. Ndasubiye kugarukana kandi ca gicapo mu maso yanyu. Ndizera ko muriko murakiraba kurondera izazimiye no gukoranya abera. Ca kabiri ihinduka no kugumbira umugambi w'Imana. Ica gatanu ihema rya Mose. Ica gatandatu ubwami bwa Dawidi. Icindwi ingoro ya Salomo. Ubu rero turabire hamwe igisagara ca nyuma. Ni igisagara cyo kugenzura. Kugenzura ni uburyo bwo kuraba ko ivyo wubatse vyashitse ku ntego nyezina, canke ni uburyo bwo kuraba ko ikiganiro cacu gifise akamaro. Tuganira twungurana ubwenge, tugomba gushiraho igenzura vy'ukuri ko ibiriko biraganirwa ko bifise akamaro ko kutwubaka. Reka dushireho igisagara ca nyuma, igisagara co gutunganya. Gutunganya naho ni uburyo bwo kongera inkomezi mu vyakunaniye canke mu vyo washoboye. Ivyo washoboye uravyameliyora kugira ngo bishobore kusangirwa n'abandi. Ivyakunaniye navyo urabisubiramo navyo ukabitosora kugira ngo bisubire mu ruganda, bisubire mu kiganiro.
kugeraho muri icyo gihe uba witeguriye kuzana izindi nyubako. Ni kuvuga ko tuzaba turi hafi mu sozera ryacu. Mu sozera y'ikiganiro tuzoca twiga umwe wese arabe yuko ibyo twaganiye, ibyo twashitse ko twahejeje, none ubu twiteguye kuzana iyindi nyubako yisununuye isumba iyo twari dufise. Iyi ni yibanze, ni ya mbere. Hariho rero izindi nyubako zizoza inyuma y'iyi nyubako. Aho naho tuzoba turiko turitegura gutanguza ikindi kiganiro mu gihe igenzura ryarangiye. Inshuti bungere, ngiyo nyubako twifuje ko igiye kuyobora urugendo rw'ubucuti bw'ibiganiro byacu muri Kristo. Murakoze. Munkundire dusenge Imana kandi kugira ngo Imana izobane natwe, izoduhe ubwenge, izoduhe umwete no guca bugufi, n'umwanya wo kugira ngo igihe hazoba habonetse icyandiko tuzogisome, kumbure habonetse audio izanywe n'umurongozi uyu cyangwa uriya, naho nyene tuzogira imbaraga zo kuyumviriza. Data wo mu ijuru, Data usumba byose, turagushimiye kandi turakwingurukiye. Mu maso yacu haraciye cyangwa hagaranzuriwe inyubako, hagaranzuriwe urugendo runaka ruzoyobora ibiganiro hagati muri groupe yacu. Papa, ndasenga kugira ngo uduhe impwemu. Papa, ndasenga kugira ngo uduhe umutima. Papa, ndasenga kugira ngo uduhe kujana nawe mu buryo budahajije. Turagomba ko imitima yacu datubwira neza iyoborwa nawe, ubwenge bwacu kayoborwa nawe. Reka nsenge nko Paulo yasenze ngo uduhe amaso y'imitima yacu kugira ngo abashe kubona. Kandi nkuko uvuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, uravuga ngo tukugure ko amaso, tukugure ko umuti kugira ngo dusige ku maso yacu tubone kubona, kandi tukugure ko n'ibyambagwa kugira ngo tubashe gushira ubwambure bwacu. Turizera yuko ikiganiro kuko izogenda bizokubaka umurongozi, bizotuma abarongozi bamwe bashobora kuba abahinga, bashobora kuba abanyabwenge, abandi bakadukarisha ubwenge kugira ngo datubwira neza ijambo avuga ngo ni icuma gikarisha ikindi, ivyo bitubeko. Hezagira umwe wese ari muri groupe, hezagira datubwira neza umwe wese azoshiraho icyumviro cubaka abandi, uhezagira intambuko ya buri kimwe cyose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen.